akeneye saso tubwira saso niba ari broiler twamugirira kuko tuba dukeneye kuja n'icyo umukiriya ashaka kuko niyagura agashima niba dusaba ejo azodushingira intahe avuga ati jewe mfise abantu babizigirwa bakora ibyo nkeneye kandi nkashima biri kose twatanguye buhoro kandi maye kirahezagira tuba tugenda tuduga ukuvuga ubu bivana n'imiswi wewe wumva wishaka twebwe uko bingana kose twikurondera kandi turayikugeza murakoze cyane bisigura yuko nubwo noba nkeneye nk'inkoko nk'imiswi amajana 5 no shobora kwironga cyane gose nirenze nawe ukenera igihumbi canke cy'atanu wow mwumvise turabaye mwiriwe cyane maramutse bivanye naho mu wese aherereye kuri channel yacu yanyu Marius Spark nkuko twabikoze rero uno munsi tubazaniye umworozi umuhinga akomeye cyane mu bworozi bw'inkoko tugiye kuganira byinshi byerekeye ubworozi bw'inkoko ukuntu ashobora kugwiza inkoko aberuje imiswi hama inkoko zigakura umuntu agashobora kuza kumushorera canke agashobora kugira amakomanda ariyo yose yerekeye ubworozi bw'inkoko uno munsi rero reka abaramutse turabaramukije meze neza cyane yego twashyize hano twabonye muroroye inkoko cyane cyane muri ko murazigwiza muragira ibintu byo kuberuza ibintu by'inkoko mbe none runo rugendo mwarutangoye ryari ariko imbere yaho tubanze tubaramutse tumenye akazina mwibwire mubwire n'abariko baradukurikirana akazina kanyu aho turi ego murakoze cyane hama jewe mazina yanje banyita Aristide Ben nkaba ndumworozi w'inkoko ego hama urugendo rwanje nkaba narutanguye ubu ndiko ndaja mu myaka 2 nuko kandi aho rugeze kweri ubu kandi uko bimeze ndashima ko biri hose kuko bavuga ati nta kintu nakimwe cy'amakera misi yose ngo uko bikose nabishima uko biri kweri kandi ndabona ko ari umwuga mwiza yukunze cyose y'ubukora ugikunze naco kiragukunda yego uko nuko murakoze cyane namwe sawa ndaramukije ngikurikira amani twani muna semplice abamfasha umugenzanje mu bijyanye no gukurikirana ibi bintu bisanzwe aramfasha kunyerekeza uko muri make nigenda zikurikirana hafi yego donc murafashanya yego okay twavyumvise Aristide hano nono amufasha ubworozi bw'inkoko cyane cyane kugwiza inkoko kuberuza amagi kugira ngo umuntu ashobore kuronka imiswi urugendo rwiwe ngo rumazimo imyaka ariko arababa imyaka 2 mbe Aristide tubabaze ni igiki cyatumye mwiyumvira gutangura bino bintu byo kuberuza imiswi kuronka inkoko kuberuza inkoko kubera iki mutatanguye muvuga ati dutunge inkoko tuhe kuberuza mwebwe byabajemo gute cyane muba mwatanguye gutunga inkoko zikuze hama muragira no mugambi uvuga ati tugiye kuzigwiza byo byabajemo gute mwabitanguye gute hama jewe muri make kuko jewe ndiyumvamo kenshi ibintu by'ubworozi sivyo nabitangiye kuva kera arorora ingororipanya inkwavu rimwe nkaja no mu bindi niho uko nyene rimwe gusa nyene rimwe kuko je narize ishure ndaheza hamwe ndicara hamwe ndavuga ati none twere gute kuko kanangure kwiyungunganya ati nakiriya kuri umugambi niho hamwe naciye mvuga ati ngira umugambi wowe umugambi ubwira ndawutangure naciye manda kwanda negera umugendaje ngaha kuko uyu yarigeze kuba bitangura ku muntu yarabikora ubwa mbere yego kuko uyu yarabikora hamara je camvuga ati najewe umutahe ko ndawufise reka tuje hamwe dukore nkuko nyene cyo tujyamo dutangura tuza turagira amakomande buhoro buhoro tubura amakomande imana yungu bihezagira murabona imwe rimwe ntiyabura mutunenge kuko ibintu by'indwara
abizi mugabo hanini byaragenze neza kandi n'abakiriya bacu baje kuzigura barashima baravuga ati kweri mwebwe agira imizigo myiza irakura neza twayivaccina neza ko igihugu cyacu rukwiye kandi nk'uko umuntu aba arazikurikiranye nk'uko bikwiye ariko murakoze cyane muratubwiye neza ingene mwatanguye uno mugambi wo kugwiza imiswi cyane cyane kuberuza amagi dusanzwe tuzi abandi bantu bamwe boroye inkoko baroroye inkoko ariko ugasanga baraberuza inkoko zitandukanye arakubwira ati jewe ndiko mberuza inkoko ubu bwoko mbe none mwebwe ubwoko muba muberuza ni ubwoko hariho izo tuzi kari za Croira hariho za Saso none mwebwe muba hari niya mwisunga icyo twakwitwa hasi ubwoko yego twebwe hanini tuberuza Saso gusa biravana na komande y'umukiriya yego hari umukiriya uhuraga nawe ugasanga kugira ati je no munsi nkeneye Croira ko nibwo bwoko nkunda ko bivana na clientele ubu waronse icyo gihe mu gihe waronse umuntu akeneye Croira uramubwira Croira biravana n'umukiriya twaronse yego nimba twaronse umukiriya akeneye Saso tubwira Saso nimba ari Croira twamugirira kuko tuba dukeneye jane cyo umukiriya ashaka kuko niyagura agashima niba dusaba ejo azo dushingira inahe avuga ati jewe mfise abantu babizigirwa bakora ibyo nkeneye kandi nkashima iri kose yego niba mu mugabo hanini dukoresha rasi ya Saso hasi ya Saso none kuri mwebwe nyene hasi ya Saso kubera iki ariyo mwitaho gose kurusha izindi hasi iyo twitaho yego mu bisanzwe yego ikibazo nje no cishura yego impamvu twakurikiranye Saso gose ubuzikurikiranwa gose yego bisigura yuko abantu bariko baritaho ubworozi bwa Saso kandi baza ntizikunda ngira igituma banazikunda ntizikaza n'ibintu by'ingwara Saso sinokubwiye ko zitakaza n'ingara mugabo bivana nuko zikurikirana yego Saso ni nkuko ya mbere ikarigwa n'ingwara mugabo iyo wayikurikiranye neza iragukunda niyo mpamvu ubu arizo abantu bakunda Croira yego ni nkuko nziza kandi ikomeye mugabo uravye Croira zimeze nk'iziko ziratasitse yego zikurikiranwa gose muhagezeho Saso murakoze cyane muratubwiye yuko Saso hanini y'abakiye benshi mukunda amakomande mukunda kuronka ni Saso canke harashobora kuza umuntu akababaza ati jewe ndashaka imiswi ariko mwebwe musanzwe muri ko murabikora mubona nogura nogura hasi canke notunga hasi ivyo onye murashobora kubimufasha yego je mvumenga ibyo turashobora kubimufasha yego kuko wikuraraba ubu nimba ari inkoko ya mbere ukurikirana igukunze kagukundira gose yego Saso ni nayo mpamvu ubu arizo turiko turita mugo ntibivuze ati hagije umukiriya arondera Croira ntazo twumugirira yego uya we bisaba ivana n'inkoko we wikuye yego mugabo je nkaje mu bisanzwe umpanu ukambaza ati nihe rase no korora yego je mu bisanzwe no gucaguza Saso okay murakoze cyane mwe muri ko muradukurikirana mwavyumvise ntimusubire kuvuga ati twabuze hano tukurira imiswi canke ati twatumye imiswi hanze batuzaniye kasiri pirate uko bamwe basanzwe babikora ukazana iyo rase yamaze gushanga mu gihugu cyacu Burundi ugasanga iyo kasiri pirate inkoko zirapfuye zirafashwe n'ingwara ariko hano ni inkoko zizoba zavukiye ngaha anye amagi arobanuye neza urumva wifuza Saso wifuza Croira izoba wifuza yose uzoza utange komande mbe tukiri ngaha nyene ni yihe komande mushobora kuvuga ati iyi inye woza avuga ati shaha komande y'imiswi ingana ukuntu iyo mwe muvuga ati mugezako ni nkingahe mu bisanzwe nkuko mugenzanje ngaha Aristide Beni yabivuze yego twatanguye buhoro kandi maye kirahezagiye tuko tugenda tuduga yego ukuvuga ubu bivana n'imiswi wewe wumva wewe ushaka yego twebwe
uko bingana kose twikurondera kandi tuyikugezaho. Murakoze cyane. Bisigura yuko nubwo noba nkeneye nk'inkoko nk'imiswi 500 noshobora kwironga. Cyane gose. Nirenze. Nawe ukenera igihumbi canke 5. Wow. Mwumvise? Muvuga ati komande twatumye ko zaratevye mu mahanga zizoshika ryari, imiswi itabuze ingene yakuze amagi. Donc imiswi n'imiswi kuko hari abantu benshi bahora bagira amakomande mugasanga bagize amakomande ahantu batazi iyo miswi bakabona ibashikira ku bantu batizeye aho bagiriye amakomande, ugasanga zirafashwe n'ingwara ziragize ikibazo. Ariko hano ni miswi izoba imeze neza, wikeneye ni miswi izoba imeze neza, ni miswi izoba yavuye mu magi ameze neza, amagi yizewe. Urawe ikaze rero, wifuza kugira komande turaza gusiga nimero muri description no muri commentaire. Ukeneye aba borozi bano bahinga mu bworozi bw'inkoko, urahawe ikaze, uzoshobora kugira komande iyo ari yo yose. Mbese ikindi mbega ari umuntu nyene agomba korora, mwoshobora no kumuha impanuro mu bintu bitandukanye muri ivyo vy'imiswi, ukuntu yoshobora gukora amademarage, ivyo byose mwoshobora kubimufasha. Yego, ntuze witinye, n'abahinga n'abajene bakiri bato bafise vision ya kazoza niniya cyane gose. Urawe ikaze rero, turaza gusiga nimero zabo muri commentaire, hamuze wigirire komande. Tukiri ngaha rero, abo mubona mumaze gufasha benshi batandukanye, baragaruka babashimira bababwira yuko ati imiswi mwabahaye imeze neza, umwimbu uri kuragenda neza. Ubisanzwe uvuga ko twebwe tumuntu watwegereye turagufasha neza, kuko ahanini turashika kuri tere uko bikwiye kugira twerekeze, kuko ibi bintu bya demarage kugira imiswi yawe ikuri ifise ubudahangarwa, ifise imisi umara uyikurikiranira hafi, ku buryo ataminota nka tuvuge nka 15 yohera utari muri demarage. Ni kuvuga ivyo bintu byose turabikwerekeza, tukawukurikiranira hafi ku buryo wewe nyene iyo uri kurabikora ushima. Bisigura ati turamugirira suivi, tukamugira suivi evaluation, tukaraba ibintu twamuhaye, imiswi twamuhaye yuko iriko irakura ku buryo yifuza canke iriko irakura kuri condition nziza cyane, kugira ngo ntaze yidoga ibintu bize bigende neza. Twebwe icyambere ikintu nyamukuru turagufasha, tukakwereka hajyanye n'ukuntu indya z'inkoko tuzironka, ubu bihinga dushiramo kuzivangira, uko mw'ivyo bintu biri mu bintu nyamukuru inkoko bituma ikurana amagara meza, igakura neza kandi ikabyibuha mu buryo bushimishije. Murakoze. Mwumvise, sabahinga gusa kuvukisha inkoko, ariko n'abahinga mu kukubwira formule ya arimado demarage, kugira ngo ibitungwa vyawe bishobore gukura kandi bikure umwimbu ugende neza. Ntiwitinye rero, woba warahize canke wariyefuje korora inkoko, woba warashatse kugira amakomande ahatandukanye, ariko uno munsi rero ngaba anye bari hano kugira ngo bafashe. Kuko sumwe sirabe turafise n'abandi benshi basigiye baberuza ubu bakora ibyo guberuza amagi byo kuko twabahaye imiswi kandi n'ubu baradushingira intahe cyane, turaduhura n'abagenzi bacikashika n'abagenzi, turayaga, turaja kubavizita, bamwe sinzi ko bamaze kuhajana barororeye mu gatungu, batugenda tugatera inkuru, bakadushima batugira ati kweri mwaduhaye imizigo myiza, yari bien vacciné, kweri ko naje wewe nka wewe ushimira ubu uzotuma n'uwundi ejo agaruka. Ko naje wewe mbonye yuko ibintu bitameze neza sinoguha ibintu byanje musi wa mbere, babikurikirana neza gushika tubisohoye, yari bien vacciné, bazariye neza, kuko inkoko yarakurikiranye nabi ikiri muri demarage ntigera ikura neza.
yabo bantu batera inkuru ubu bakazana abandi bakiriya uvuga ati kweli ite turashima kuko ahantu wagize inkoko ukurazikuza kugeza aho zitangwa kukuberura amagi ukazorora umwaka wose umwaka umwe n'inusu uyo mutaha n'uburi nko amajana 3 si muto cyane niyo mpamvu rero wamuhaye umuzigo mwiza aravuga ati burya aho wankuye kandi nagiye niko ndakora ubu kuko ndabona umwimbu bivuye kuri wewe igira wazikuje neza murakoze cyane mwumvise si kuntuzenye gusa biraborohera kuronka amagi ari fekoni turazahubwira byose yego si mu majambo gusa murumva yuko bamaze kugera kure baramaze kugera kure abantu bamaze guha imiswi barahura bakabashimira havuga bati mwarakoze mwaduhaye imiswi myiza ikibazo rero ngire ndababaza hari intambamyi nyinshi mushobora guhura muri runo rugendo rwanyu bwa kuno kugwiza inkoko mbega amagi ari fekonde iyo murose umukiriya hababwira ati jewe ndashaka imiswi ya saso shaka imiswi ingana kunuko mbega amagi ari fekonde biraborohera kuyaronka hama ico kibazo sinovuga rimwe biroroha nundi mwanya biragorana bivanye naho hantu gira gutora amagi komanda bafise mugabo bivanye kubera bya kuntu abari tuba turabakiriya biwe kuko demarage tuge yamaho aguma abona tuza ashobora bafise nka komande nka zitatu agaca avuga ati reka ndabatishirizemo kubera mwebwe muri abakiriya banje bamuza kandi abatunganyirize ni nkuko twavyumvise mwavyumvise yuko bano bajene ivyo bariko barakora bishimwa na bose kandi ivyo bariko barakora ntibagufashiriza ngaho gusa ngo muheruke mubonanye uje gutora inkoko hano utariko baragukurikirana no mu rugendo rwawe baragukurikirana bakakugeza hehe bakakugezaho nawe wishimira uvuga ati mwarakoze kudufasha ugire komande gira komande iyo ariyo yose wifuza no kugera ku 1500 mbere no kurenga urazironka mbega iyo iyo murose abantu benshi bagira komande arashobora kuvuga ati jewe ndashaka imiswi y'umunsi umwe ndashaka imiswi izo nzoyitora imaze indwi ivutse cyangwa indwi zibiri ivyo byose murashobora kubimukorera akavuga ati jewe sishaka umuswi w'umunsi umwe ndashaka nzotore imiswi imaze indwi zibiri indwi canke indwi zibiri ivyo onye mwoba muhora mubibakorera yego ibintu turabikora cyane kandi nanone mu bisanzwe aho natwe hamwe mu butorohereje kuko iyo umunsi umaze indwi zibiri ko umunsi ugoye mw'ijyandwi ya mbere n'indwi ya kabiri yego ukuvuga wowe umaze kuba warenze izo ndwi zindi ikiba gisigaye ni ikintu ca vaccine kuko indwi ya mbere niyo igoye gose kuko indwi ya mbere bisaba kuba uri maso icya mbere na mbere ku buryo umunsi utawemerewe kuguma hamwe urinjira aho zororewe zikurikiranirwa kugira nimwe ko hari imiswi ibitarakomera amagufa ko ijya miswi kiri mitoya ijyame umwanya muremure urenze iminota 10 cyangwa kuri 15 hari imiswi umugara kubera iki iba itararonka ubudangagwa gukomere gose no kuvuga wo guma winjira muri play ukubita hari ikintu uba ufise ukubita ku buryo imiswi guma yikanga yiruka muko rero muguma kwiruka iri mu bintu bya mbere zifasha kugura zikome ebana ku buryo nawewe umuntu zihaye agaruka gushimira ko mu bisanzwe hari umutama nigeze guherekeza gutwara inkoko mu buterere basi izo nkoko kubera ukuntu nari nazikurikiranye bishimishije sinovuga ati ahantu yaragiye kuzororera n'ahantu heza mugabo kubera ukuntu zakuze zimeze neza zarabashije kwinanata ko izindi zose yahora arangura ngo yahora agura inkoko nyinshi rwose mugabo twebwe kubera bivaye n'ukuntu tuzikurikirana kuva mu buto kugera ko twe mu bisanzwe
hari imiswi twara dusohora iri mu kwezi ahanini ibyo dukunda kubwira ku buryo we tuziguha ukaca usigara uziha vaccine y'amezi 3 ku buryo usigara uziha vaccine y'amezi 3 hama ibisigaye inkoko ukazikurikirana neza mu kuzigaburira aho inkoko ziragufasha cyane ziranakurana neza mu rugero rushimishije ku buryo ko inkoko cyane cyane dufate nk'inkokokazi bivaye n'ukuntu wowe wagiye uzikurikirana ibyo bitwamye tugaruka indya uziha iki ukuntu zakuze zirata irigi rimeze neza ku buryo n'umunsi iyo uje uza ufise ingufu udapfa gushikirwa n'ubugwaragwara ubwo aribwo bwose. Murakoze cyane, mwavyumvise bano bahinga, urahawe ikaze, baragutumira ati twebwe tuguhaye umuswi uvyifuje turagufasha suivi tukagukurikirana, ariko ikintu kimwe ngire mbanze mbaze aborozi benshi boroye inkoko, ino video bazoyibona. Za nkoko tuzakurira mu mahanga ntituba tuzi mbega amagi yarameze uko, amagi yari generation ya kangahe. Turazi yuko n'amagi habamo generation, mbega amagi yari generation ya kangahe, mbe umuswi wakuzwe gute, azubwira ati zaravage zirafise vaccine, ariko ntavyo tuba tuzi no kwizera, kandi zigize ikibazo ntawe turonka tubaza hagufi atari abanyene ba hano hagufi. Ariko ababobo aho waguriye umuswi barawukurikiranira, ndetse kuva mwirigi utaraba umuswi, kuva mwirigi hama iryo rigi rikavu umuswi ukaboneka, hama iyo miswi bakayikurikirana kugeza aho zitera amagi canke umwimbu wawe bivanye n'igihe ushaka kugurisha umwimbu, bakagukurikiranira. None dusigaje iki? Tugira amakomande. Nimba wari warifuje korora inkoko ku muswi donc ku muswi w'akarorero, umuswi uzi akanenge, ku muswi wakuze neza witaweho, mone bano babi kuko bariko barakora birakomeye cyane. Ndabona murabajene ni kintu mushobora gutumirira abandi bajene, mwebwe mwari ati twebwe dushaka gukora bino by'ubworozi bw'inkoko, dushaka kubikora kandi dushaka kugera kure. Ni ikihe kintu mutumirira abajene? Ikindi naco kibazo tugiye kubabaza ati mbega mwebwe mwifuza kugera hehe, mwifuza kugera he muri runo rugendo? Kandi murakoze cyane. Yego, hano tutumirira abajene gukora amaboko mu mufuko mukore, uko ikindi hari abajene bamwe usanga kenshi baba baraciye mu ishuri. Yego, bamwe banka ibintu byo kuja mu byo gucafura, gukora cyane burya kuno aho ibintu bigeze ubu gukora amaboko mu mufuko, ukikora mugiye kandi ukorana ubuzima. Niba ufite diplome urashira ku ruhande ugakora uko bikwiye kugira urabe yuko zogenda neza. Ego namwe jewe vraiment abantu b'abajene mubone atamutaye cyankwe ibindi bintu ufise zo gufasha gukora projet cyankwe iki ngo wijaja vuga ati n'ubundi nta mutaye, kuko jewe nka jewe siniko ndababesha ibintu by'amashuri bisa n'ibyananiye. Mugabo ibintu by'amashuri kija kubikinanira gusa naciye njya gukurikirana ibintu by'imyuga. Nubwo imyuga imwe itakunze, na akarorero nagiye mu byo gusudira, najya mu by'ubwubatsi, ibyo byose byaranse. Yaho nabimazemo umwanya munini mu buzima bwanje. Mugabo mu nyuma nza gukurikirana ibintu by'ubworozi, nubwo ntabona vraiment ntakubeshe sinabona aho biriko biraje. Ko nabona umenga ndi muri babasubire ko bakora ubusa, ibintu byose bariko barakora bitari ko birabakundira, kugeza aho naje kwiga ibintu by'imyuga hamwe bitangura kunkundira, usanga ndanafise no kuruhu kwiza muri byo. Ukuvuga naciye ndonga ngaha mugenzi wanje Aristide Ben, we yari yahejeje amashuri afise umutahe ukwiye, banaje nkaba nabikurikiranye neza. Uko dutangwa gufashanya,
azana imitahe ndamwerekera ukuntu ibintu bikora bivanye n'ukuntu nari nabyize mugabo nkabura uburyo bwo kubitanguza nuko cyangwa gukora buke buke Imana itangwa ugenda irahezagira buke buke kugeza aho tugeze uyu munsi kuvuga aho tugeze uyu munsi uko bimeze kose turabishimira Imana kuko turiko turagenda tubona umusaruro niyo mpamvu bakubwira ati mu buzima ntuze wihebure no ku isaha ya nyuma ku munota wa nyuma yashobora gukunda cyane mbe none ahantu mwifuza kugera muvuga ati twe tubonye aho tugeze ubonye tukabona ivyo turiko turakora twebwe turifuza kugeza he twifuza kugeza ngaha anye muri kazoza nihe mwifuza kugera muri bino bikorwa muriko murakora ama muzukuri twese mu buzima dukora dufise intumbero imwe hama vrema Imana irigiragenda ibikora kuko umutahe twatanguriye ko siho tukiri turabona ko hariho akantu naho mpamvu turi mu kuva ngaha kuvuga aho twakorera hari muhira ukuvuga kugira uboneho ko Imana iriko irahezagira buke buke ibintu biragoye Imana iriko irahezagira mu bisanzwe hano twari twaronse akabanza kuvuga tugomba tugende tuhubake tunagwize n'ibikorwa kuko imashini twe twara dukoresha bivanye nuko ari muhira hari hatuwe ntiyabiko ngaha muhira mugabo umva nitwimuka twagera twaja muri ico kibanza kindi mba twabonse ikibanza gikwiye imashini yashobora kuzogaruka umva yuko Imana mu bisanzwe ikiyagendezagira bisanzwe turiko turagenda tugira mu rugero rushimishije ama vrema nimba hari n'uwo bayifuza ibintu by'inkoko kumufasha gukurikirana turashobora kumufasha turashobora kumufasha mu bisanzwe nimba narondera n'umukozi twebwe yotubwira umukozi tukamwigisha tukabimwigisha neza ku buryo ku rugero rushimishije ku buryo nawene tumufashe murakoze cyane abajene bariko baradukurikirana bamwe baravuga ati jewe nzokora ivyo nize abize hamwe navuga abize nzokora ivyo nize ariko ugasanga ico utize ahubwo nico kiriko kiratuma ibintu vyawe donc ingabire yawe ikura kuko hajya kw'ishure kwiga ntabwo twiga ku ngabire ntabwo twiga turiko tugira tuvuga ati turiko twigira ku ngabire nini ariko ingabire ushobora kuyisanga hanze nkuko bana bajene bari muri kino gikorwa korora kugwiza imiswi kugwiza inkoko murumva yuko bagomba kugera kure kandi Imana iriko irabikora batanguye ahantu hatonya ariko ubunye bagiye kwimuka bagiye kubikorera mu kibanza kininiya cyane icyo rero tugusabye nta kindi ugire sabone subscribe like canke ufise ikibazo cyacu cyose wandike muri commentaire utubwire ico ino video ya kwigishije ico wakuye muri ino video tubashimire rero mwakoze n'ukuri kudusangiza ikiganiro gusangiza ubumenyi abantu benshi bazokurikirana ino video murakoze cyane kuko hari igihe usanga hari abantu bariko barakora ibintu bakabinyegeza bakabihidinga ntibavyerekane ariko mwebwe mwashimye vuga ati twebwe tuko dukora ibinye dukore hanaha kandi turashaka n'abandi bantu yuko bomenya ivyo turiko turakora murakoze rero cyane tubashimire mugire ibihe vyiza n'ibikorwa vyiza imigambi myinshi cyane n'amafaranga abandanya bameshe ego nurangiriza ko mbwira bajene vema ni mukuru uko biri kose Imana irahari Imana izohezagira uko biri kose niho ndakubeshya najewe byasa n'ivyancanze urabona gukora cyane kurye ntaho ntagerageje nageze mu vy'imipira iranka
mva mu bisa narazungurutse gose mugabo uko biri kose ntucike intege mu buzima Imana ibiri kumwe nawe muri byose. Murakoze cyane, tubashimire rero, mugire ibihe byiza, murakoze cyane.